uyu munsi twaje ngaha turi mu ndwi twahariye amasiransi. Iyo rero tuyumvira kugira ngo nivyo abataratumenya batumenye batubone, ariko kandi tugende n'ibindi bibanza birimo abantu birangurirwa mu bikorwa hari ivyo twafashanya. Ikigo Senare ni kimwe muri ivyo kugira ngo batweretse ingene bavura bakagorora kuva ku bana bakiri bato gushika ku bantu bakuze ntabwo tubishima. Erega aho muri asiranse burya umuntu atava ahari kuva akivuka asiranse mu masiranse biragoye. Ico gituma rero ibigo bene abakozi nk'abaganga nk'aba bafasha kugaruka umuntu mu migwi y'abakozi. Kuri twebwe novuga nti umuntu aba yaguye ikivi, aba yaguye abandi bantu bazokora bakaja gufata amasiranse bakasisha ivyabo bakasishwa vyabo n'ibindi. N'icyo kirimo mu ntumbero tumwe tugendera iki kibanza. Hari amashami namwe afise ibiro akora mu ngaho ntagitega murayazi ko muranje cyo muzayamenya, ariko nari n'ayandi akiri Bujumbura birigire ko wenda bahamagarira kugura aho bakora muri gisagara ca Busi muze muhenya kwa muyobozi inzira ziri igihumbi muri asiranse cyenda gimo vuba. Ikintu cya mbere cyantangari na shimwe nta kibazo kidafise inyishu. Mubegeye mutinye ngo birazimye ntibagucukutirwe, birashoboka kuko nyir'cyangwa twese birashoboka. Hariho igiseke twitwaje muradutunga uko muri n'ibyo mukora n'ikimenyetso mwari mukwiriye byinshi bisumba iyi twitwaje, ariko mukenguruke umutima wabyumviriye amaboko nguma ariko babishikiriza. Singekeranya ko ejo cyangwa hirya y'ejo tuzogaruka mu Gitega kumure dufise ibiruti. Igikuru tubandanye gukorera hamwe, igikuru twe gutabura yuko ibyo dukora ibyo dutunze ubuzima bwacu bizakugendana no guteganiriza cyangwa guteganizwa bizakugendana n'amasiranse.